kandi nabyumviriye ko kumbure niko byari bimeze no mu minsi ya Nowa. Nowa yavuga ubutumwa bumwe gusa, kandi bwari ubu butumwa bukurikira ngo nimwihane kuko amazi menshi agiye kuza, hagiye gutera imvura irashitse, igiye gushika. Imana yantegetse kubaka ubu bwato. Yaravuga ubutumwa, akavuga ubutumwa, kumbure abantu bumva ko ibyo bintu bitwengeje, nta kintu na kimwe bigeze bishura ku mvugo yari karavuga. Rimwe rimwe twovuga ko abantu ba kino gihe ntibaha agaciro na kamwe ijambo ry'Imana. Baravuga ngo abantu bavuga cyane, ariko ikintu kimwe kizwi neza dushobora kuvuga yuko ku y'inshuro Imana yarungitse intumwa yayo mu buryo bw'ubushobozi no ukwemeza guhambaye ijambo ryayo. Rero ntitubona ibyo gusa, ariko n'abanyepolitike bo mu minsi yacu bose bari mu kuzazanirwa, bose bafise ubwoba, babona ibiriko birashika, kandi bose bashaka kubuza ko ibyo bintu bishika. Ariko bakundwa, nta kintu na kimwe cyo kubuza ko gishika, guhagarika. Ibyo bitegerezwa gushika, ibyo bitegerezwa kuza kuko ni iherezo, kuko biri hafi ku muryango. Nicyo gituma imbere ko dusenga nashaka gusoma muri Mariko 13 ibyo umwami wacu avuga hano, dore ku murongo wa 24. Rero igice cyose ni cy'ubwiza, ariko hano muri Mariko 13 dore ku murongo wa 24 haravugwa ngo, ariko muri iyo minsi hanyuma y'ayo marushwa izuba rizocura umwiza, n'ukwezi ntikuzoba kucaka umuco wako. Umurongo wa 25, n'inyenyeri zizoba ziriko zirakoragurika ziva ku ijuru, n'ivy'inkomezi vyo mu majuru bizonyeganyizwa. Umurongo wa 26, nibo bazobona umwana w'umuntu aje mu bicu ari n'ububasha bwinshi n'ubwiza. Ibi nivyo Daniel yavuze, Daniel 7 umurongo wa 13. Hanyuma hano muri Mariko 13 umurongo wa 27 aravuga ngo, niho azotuma abamarayika akoranye abatoranijwe biwe bave mu birere bine guhera ku mpera y'isi kugeza impera y'ijuru. Umurongo wa 28, nimwigire ku musukoni umugani wawo, ishami ryawo iyo ritoshe amababi agatukutsa, mumenya yuko gatasi kari hafi. Umurongo wa 29, nuko namwe nimwabona ibyo bibaye muze mumenye ko ari hafi ku rugi. Umurongo wa 30, ndababwira ukuri ab'iki gihe ntibazorangira ibyo byose bitarashika. Umurongo wa 31, ijuru n'isi bizorangira, ariko amajambo yanje ntaco azova. Umurongo wa 32, ariko uwo munsi canke iyo saha ntawubizi, niyo boba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana w'Imana, atari data gusa. Umurongo wa 33, mwiyubare mube maso musenge kuko mutazi igihe bizoshikira. Umurongo wa 34, ni nk'umuntu yasize urugo rwiwe aje mu kindi gihugu, asigarana abashumba biwe urugo, kandi ahejeje kugerera umuntu wese igihugu aciwe, abarira umuteramyi ngo yame agabye. Umurongo wa 35, nuko mwame mugabye kuko mutazi igihe nyene urugo azozamwo, namba ari ku mugoroba canke mu gicugu canke mu nkoko canke mu mutwenzi ukitse. Umurongo wa 36, kugira ngo niyaza giturumbuka ntasange musinziriye. Umurongo wa 37, ariko ico mbabariye ndakibabarira bose
nti mwami mugavye gushika hano iri jambo ryera ry'igiciro ry'umwami wacu Yesu Kristo. Hano twasomye aratubwira ngo ijuru n'isi bizovaho ngo ariko amajambo y'umwami wacu ntazovaho, azosohoza. kandi turizera n'imitima yacu yose yuko mu by'ukuri turi hafi iherezo. nicyo gituma ku murongo wa 6 aravuga ngo mube maso mwiyubare musenge kuko mutazi igihe bizoshikira. ariko bakundwa, yahaye ikimenyetso abiwe. turabona yuko yamenyesheje abiwe, yerekanye ibintu byinshi ibyo dushobora kumenyera ko yuko ibyo bintu biri hafi, biri imbere y'umuryango. rero namaze kubivuga ku ntango, bamwe bashobora kuvuga bati uwo Nowa avuga cyane, yavuze cyane, yavuze utwa cyane, imyaka myinshi abivuga imbere y'uko biba. kandi abantu bose b'Imana bavuze cyane imbere y'ego bategerezwa kubivuga mbere na Daniyeli n'abandi bose ba Zakariya. mu itanguriro hariho ikendo cyanditse ku bijyanye n'ibyo, bavuga ibihe byo muri kazoza, kandi turabona igihe twebwe icyo twagezemo. ni umuhamagaro utabwira gusa abigishwa ba kiriya gihe, ariko biranaturaba ubuyobozi bakondwa. hano baravuga ku murongo wa 37 ngo ariko icyo mbabariye ndakibarira bose, ni mwami mugabye mwese, mwami mugamye, mube mugabye. ndiyumvira bene data n'abashiki banje b'igiciro yuko turabona mu buryo butomoye yuko iherezo riri hafi. dutegerezwa kugumana amaso yacu yuguruye, kuko vuba azohamagara abiwe, kandi twashaka kuzoba turi hafi yiwe. izina ryiwe rishimwe. n'uyu mugoroba naho turashaka twese hamwe kumuha amashimwe, tumusenge, duhaguruke ku bw'ibyo. Data uri mu ijuru, turagushimira n'umutima wose uyu mugoroba nawo, kubwo ubuntu bwawe, kubwo urukundo rwawe, no kubwo ubwizigirwa bwawe, kuba waraducungereye gushika kw'ino saha, kandi ukaba waraduhaye ijambo ryawe kubwo buntu, ko ntiwavugishije gusa abigishwa, ariko uyu munsi naho uratuvugisha biciye ku ijambo ryawe ryera ry'igiciro. turabona mwami yuko ibintu byose akanwa kawe kera kavuze birasohoza. uduhe imitima igabye, uduhe ubuntu mwami bwo kururamura amaso kuri wewe, o Yesu mwizigirwa. tugumane amaso, tube maso, tube abagabye, tube abasenga, kuko tutazi igihe uyu munsi, ariko turabizi yuko icyo gihe kiri hafi. izina ryawe rihabwa icubahiro mwami. bandanya ubane natwe no kuri uyu mugoroba, ubane kutuvugisha ku ijambo ryawe ryera ry'igiciro. turagushimira biva mu bwina bw'umutima wacu, turagusenga mu izina rya Yesu, amen. turicara. hashimigwe umwami amahirwe dufise mu buryo bushasha bwo kuba hano, tugashobora gusenga kandi tukumva mu ijambo ry'umwami. kuwa gatatu ku mugoroba nari namaze gutanga intasho zo muri Norvege no muri Finland. nashaka gusubira kubikora uyu munsi mu buryo bushasha. abene data n'abashiki bacu baranezerewe. si cyo kimwe na hano aho dutangaza ijambo imyaka inyuma y'iyindi, hariya bishika gusa rimwe rimwe, kandi abo bantu bagahezagirwa imbere mu mutima, bagakogwa ko iyo bibaye. turizigira gusa yuko tutigisha mu mucuka gipfuye, ariko ko twigishiriza mu mucuka kizima. nibyo byifuzo. iyo
no kumvirije Imana kuri wa munsi Imana ivuga yuko hoba hariho umuntu yavuze ubutumwa mu buryo bupfuye, ibyo byo ari bibabaje cyane, ariko turizera yuko ijambo ry'Imana ni rizima kandi abantu bose baryakira nk'urubuto muri bo bagigwa bazima na mwemu igihe bari kubumviriza ijambo. Ego bava mu rupfu bagashika mu bugingo. Uko ndabizi twamye dutangaza ijambo ry'Imana mu kuri kose atabindi byumviro bindi, atabindi byumviro twari dufisemwo inyuma, ariko sinigera nibuza kwiyumvira igihe abaririmbyi baririmba isezerano ritegerezwa kuko uyu munsi nca niyumvira ku munyamerika akomeye umuvugabutumwa yakoze ivyo mu majambo mu buryo bwirekuye, aravuga ati mwirinde impari zose zoba inyuma y'urupfu rwanyu. Hanyuma abantu bose barumviriza yuko bagomba guhunga imishwano yose yoba inyuma y'uko bapfuye. Hanyuma baravuga ati ngiki rero igisabwa, ubwa mbere nimugire isezerano kuri uyu n'uyu n'uyundi, hanyuma tuzobikoresha, hanyuma abavyeyi ntibazoba bagifise ibyo babandanya gushwarirako. Iyo twumvise rero ibintu nk'ibyo tuba twicaye aho tukabiraba tukabyumva imbere y'amaso yacu tukabisoma, biba bisa nk'aho menga ibintu bidasanzwe kuri twebwe ntitwubaka ubwami bwacu hano ku isi, ariko Imana yubaka ubwami bwayo hano ku isi, ariko ubwami bwayo si ubw'ino si, ni buri muri twebwe. Byangoye kujabuka imugoroba, kuza imbere mu mutima abahuzuye igishika cinshi imbere y'Imana, ugasoma hano ugasoma na hariya, hanyuma ukabonamwo amakanda yo guhishurirwa kw'Imana misezerano rya kera no misezerano rishasha. Hanyuma hakavuka mu mutima icifuzo gikomeye gihambaye, atari gusoma gusa ibyo Imana yakoze, ariko tubigiremwo umwimenyerezo, tubivemwo umwese giti ciwe ibyo iri kirakora uyu munsi. Iyo rero Imana ishoboye kutwereka inzira kugira ngo duhure nayo, kugira ngo tugire umwimenyerezo nayo, kugira ngo twambaze imbabazi zayo, hanyuma tubone mu buryo bushasha yuko yigaragaza mu buryo bushasha. Aho rero dushaka kwishimira hano ku isi, tuzashimire no mu bwiza. Ndizera ko Imana ishobora kubyura muri twebwe inzara y'ibwena yo kuba hano kwayo, yo kwigaragaza kwayo mu bushobozi bwayo, hamwe n'ibindi bintu byose bijyana nabyo. Hanyuma igatanga kwemeza kuva mu ijambo ryayo. Biroroshe kuvuga igihe abajijwe ati muri bande, mwigisha iki, ukishura mu ncabake kumbure mu buryo buhata, ati nivyigishwa mu icegero ry'ubwa mbere, hanyuma imbere mu bwina ivyo nivy'ukuri. Iyo vyishuye uko, iyo batubajije ivyo twigisha, hanyuma koko imbere urashobora kwibaza rero ikibazo ati mwami, mbega nawe urashobora kuvyemeza kuko wavyemeje kiriya gihe kera. Rero ntibyo bari ikosa ry'Imana canke ry'ijambo ryayo, kandi misi yose si n'ikosa ry'abavuga butumwa. Birashoboka yuko ni ikosa ryacu twese, ibyagoye abo byagoye kugira icizere Imana, ibyo abo byagoye kwizera. Nanabonye mu makoraniro abiri, mu makoraniro 10 ayo twagize, nabonye ko inyuma y'ubutumwa abantu baza bihuta ubwo nyene bakazana umubabaro wabo,
ntacyo bitwaye kandi ibyo basunitswe na mwe mu w'Imana ntibyari bikwiriye gufasha ngo dutangure kuduza ukwizera ariko ukwizera kwaza kuvuye mu butumwa kandi ubwo butumwa bwaba bwavuye mu ijambo ry'Imana kandi kubera yuko abantu bizera baraza hanyuma tukarambika ibiganza n'ubushizi bw'amanga tugashobora gusenga kubera yuko tuba twemezwa imbere mu mutima yuko ni mwemu w'Imana yakoreye muri uyu muntu iyo bitegerezwa kugorana yuko ubwawe ubyemeza ko biba no kwemeza abandi aho rero mu nyuma ni byiza kubireka ariko Imana bikunze kutubwira kenshi Imana ibereye icyizere ntitwica duhurira ko n'amajambo y'abantu ariko n'amajambo y'Imana si abantu ahubwo ni Imana niyo yavuganye natwe niyo ituvugisha kandi niyo ibandanya kutuvugisha ni muri yo niho dushyira ibyizigiro byacu ni muri yo niho twashyize ukwizera kwacu bisigura ngo tukizera nk'uko ibyanditswe bivuga aho rero kubera iki inzuzi z'amazi y'ubugingo zidatemba kubera iki Imana itemeza ijambo ryayo mbega iratinya kwemeza ijambo ryayo oya nta na gatoya Imana irindiriye yuko yoryemeza kuko ibyo ni byo minsi yose yamye ikora ayo makanda dushobora kuyasoma mu ijambo ry'Imana agora ku ntango gushika ku iherezo kandi twipfuza n'umutima wose kubona ibyo bintu mu bifatika bihari bigaragara mu buryo bw'Imana hanyuma umwanya umwe byashyitse ko umushiki wacu imbere y'ikoraniro ndibaza yuko yazanye umushwaro aravuga ati Mwene Frank urashobora gusengera uyu mushwaro hanyuma bukwi na bukwi nko guhumbekerwa narambwira ati mushiki wanje Pawulo ntiyasengeye iyo mishwaro udutwo dutambara ahubwo yihanagura inogota n'uyo mushwaro n'ugatambara hanyuma ndamubwira ati ibyo nibinguye nabi iyo ndiko ndavuga ubutumwa ndamubwira ati genda urondera ugatambara ariko nyuma y'amakoraniro inyuma y'ubutumwa uze kuza ufate uze ugatambara ndemeza yuko rimwe mu w'Imana yishuye nta na rimwe icyo cyumviro nticyari bwire kincamwo ariko ukwira bukwi iyo dusomye byakozwe mu 19 Pawulo ntiyasabye ibyo ahubwo byari udutambara byari imishwaro udutambara baba bafise nitwo yihanaguza akihanaguza intuguta ndizera ibyakozwe n'umwa 19:12 ndizera ko iyo abantu bizera Imana ishobora kwemeza ijambo ryayo ntacyo bitwaye ibintu uko bimeze Imana yemeza ijambo ryayo twamaze kumva mu jambo ryatanguje imirongo ibiri yankoze ko mu buryo budasanzwe hano ni kuvuga umurongo bitangurana n'umurongo wa 24 muri Mariko 13 kuko ndabizi kandi guduga ku murongo wa 27 hanyuma umurongo wa 22 na wa 20 aho rero ariho ijambo abaturanijwe umurongo wa 20 ngo Mariko 13 umurongo wa 20 kubwo abaturanijwe yatoranije umurongo wa 22 ngo n'abaturanijwe kugira ngo n'abaturanijwe mu gace ka akarongo gace ka nyuma ku murongo wa 22 hanyuma ku murongo wa 27 naho ngo azotuma abamarayika biwe akoranye abaturanijwe biwe bave mu birere bine guhera ku mpera y'isi kugeza impera y'ijuru
Il s'agit pour nous de fixer, kuri twebwe bijanye no gushinga d'affermir notre appel et ni notre ukwemeza tugakomeza umuhamagaro kwacu n'ugutoranya kwacu. Ibyo bintu rimwe rimwe usanga bifatwa nk'aho umenga tubifatamira intego. Nico gituma intumwa iraduhanura ngo dushikamishe dukomeze umuhamagaro wacu n'itoranywa ryacu. Petero wa 2:10. Imbere y'ibyo, imbere yuko tubivuga, nashaka kugaragaza yuko iyo ibintu bivuzwe hano bikavugwa n'umwami wacu, hanyuma igihe cerezo kikavugwa uko kiri, inshuro nyinshi nk'uko n'intumwa nazo yasubira ku ijambo ry'ubuhanuzi. Hano aravuga ku murongo wa 24 ngo ariko muri iyo minsi izuba rizocura, umwiza n'ukwezi nikuzoba kucaka umuco wako. Urashobora gusoma muri Ezekiel, urashobora gusoma mu muhanuzi Yoweli, urashobora gusoma mu muhanuzi Yesaya. Ahantu hose ivyo vyumviro byaba byanditswemwo mu buryo buvugwa neza. Byihuse nuguriye muri Yesaya 13. Hanyuma ni ivy'igitangaza gusa ukubona uguhoza kuba kuri mu ijambo ry'Imana. Yesaya 13 umurongo wa 4, Yesaya 14 umurongo wa 13 umurongo wa 4. Umve uko guhinda kw'igugu ku musozi nk'uko igitero gikomeye. Umve ubwo rwamo rw'amahanga y'abami akoraniye hamwe. Uhoraho nyine ingabo ariko araroranya ingabo azitegurira intambara, ziva mu gihugu ca kure ku mpera y'ijuru. Uhoraho azananye n'ibigwanishwa vy'ugushangashigwa kwiwe guhonya igihugu cose. Duhagarare gato kuri aka gace. Uhoraho ngo ariko arakoranya ingabo azitegurira urugamba. Turazi ico ivyo bisigura. Iyo abantu bahamagawe kugira ngo babagerageze, bararaba ubuzima bwabo uko bumeze, hanyuma bakaraba aho bashobora kubashira. Umwami nyene n'ingabo nawe agacamwo akitegereza ingabo zitegereza kugwana. Ni ubwami n'amoko akoranira hamwe, akigiranira hamwe, hanyuma bakaza bavuye kure, bavuye ku mpera z'ijoro. Umwami arungika abamarayika biwe kugira ngo begeranye abatoranijwe kuva ku mpera z'ijuru n'impera z'isi, kuva mu burasirazuba no mu burengerazuba, mu bumanuko, mu buraruko. Ariko umwami aracamwo akaraba abanyintambara, akaraba ibigwanishwa birandura, hanyuma kubura bavuye mu gihugu ca kure, bavuye ku mpera z'ijuru. Umwami hamwe n'ibikoresho by'uburake bwiwe kugira ngo ahonye igihugu cose, atari agace kamwe, atari gusa mu burasirazuba bwo hagati, atari gusa mu bihugu ivyo tutabayemwo, kuko iminsi yose biba vyoroshe kurungika ibyago ahantu wowe ubwawe utari. Ariko munyemerere ndababwire ntekanye, ishengero ry'Imana nzima, umugeni wa mwagazi ntazoba akiri kw'isi muri uwo mwanya. Rero haze ibishaka kuza kw'isi yose, ivyo tuzobirabira turi hejuru. Haravugwa no ku murongo wa 6 ati nimuboroge kuko umunsi w'Uhoraho uri hafi. Uzoza ari umunsi wo guhonya uvuye kwishobora byose.
uzoza ari umunsi wo guhonya uvuye kwishobora byose. Ibyo bizotuma amaboko yose adendebuka n'umutima w'umuntu wese ushonga. Umurongo rero umunani, bazokwiheba umubabaro n'uburibwe bibafate, bazobabara nk'umugore ari kunda, bazorabana bumigwe, kandi mu maso habo hazohindurirana nk'umuriro, hazohindurira nk'umuriro. Iyo turabye mu bititso kwa Babiri 5 n'umwa Paulo iravuga ngo umunsi w'umwami uraje, ngo aho bazovuga ngo n'amahoro nta nkomanzi, ngo niho ugona kwihuse kuzobafata nko gufatwa n'ibise ku mugore akuriwe, kandi ntibazobicika, ntibazokwikiza na gatoya. Umuhanuzi mwe mu Imana biciye mu muhanuzi Yesaya, mbega ntiyavuze ibyo bintu nyene hano ku murongo wa 6 ngo kuko umunsi woraho uri hafi, uzoza uri umunsi wo guhonya uvuye kwishobora byose. Umurongo w'indwi, ibyo bizotuma amaboko yose adendebuka n'umutima w'umuntu wese ushonga. Umurongo w'umunani, bazokwiheba umubabaro n'uburibwe bibafate, bazobabara nk'umugore ari kunda, bazorabana bumigwe, kandi mu maso habo hazohindurira nk'umuriro. Gushika n'ubu mbere ibihugu bya rutura bikomakomeye biricarana bikarabana mu maso imbere y'intebe y'imeza yitwa inguni y'amahoro. Umwe wese araba uwundi akavuga ati ndabizi ko nta byizigiro ndagufise ko nawe nta cyizere umfitiye. Bose uko ari babiri, bose bafise ubwoba, bose bakarabana, bose bakaba bazi yuko bizoturika, bazi ko ibiganiro bagira bizosandara, bizosandara. Umwe araba uyundi amaso akigonda. Rero nimuhangayika, bihago bizoba bibi. Buri jambo ryose ry'umwami rizosoza, kandi ubu rero dushobora no kugura imirongo ya Bibiliya tukagaragaza uburyo ibyo bintu byose bizoba. Ku murongo w'icenda, Isaya 13, umunsi woraho uraje n'irubura kigongwe, uzananye ishavu n'uburake bw'inkazi, nguhindure igihugu imisaka, isi yose imisaka, ugeseze abanyabyaha baho ngo bagishiremo. Ubu rero umurongo twamaze gusoma muri Mariko 13 ku murongo w'icumi muri Yesaya 13, kuko inyenyeri zo kwijuru n'uburundo bwazo bitazokwaka, izuba rizocura umwiza rikirasa, n'ukwezi nikuzobonesha umuco wako. Umurongo wa 11, kandi nzohana abisi kubw'ibibi byabo n'abanyakibi kubw'ukugabitanya kwabo, nzomara amanyama abibone n'ukwishira hejuru kw'abantu bagatera bwoba, nzogusubiza hasi. Umurongo wa 12, nzotuvya abantu barushe izahabu nziza kuba imparugwa, mbere abantu bazoba imparugwa kurusha izahabu ziramuye zivuye muri Ofiri. Umurongo wa 13, nico kizotuma ntigitisha amajuru, kandi isi nayo izonyiganyega ive ahayo, kubw'uburake bwanje uhoraho nyene ingabo, ku munsi w'uburake bwanje bw'inkazi. Twavuze kenshi ibiraba umunsi w'umwami, umunsi uzoba uturira nk'itanure, aho abantu babi abatagira Imana bazoba bameze nk'ibishingwe, ariko kubihuza ibihura n'ibyo bitangaza uko hariho isezerano rikomeye cyane ku bwoko bw'Imana.
ngo imbere y'uko hashika umunsi uhambaye uteye ubwoba umwami uhoraho, yaravuze ngo nzobarungikira Eliya uwavugishwa nanje kugira ngo ahindukirize imitima y'abana ku yabase n'iyabase ku y'abana. Hanyuma umwami akabandanya akavuga ngo kugira ngo noye kuza nkahanisha nkakubitisha isi umuvumo. Imana ntizozana umuvumo n'ibyago hano ku isi kiretse igihe igikorwa cy'ubwo bukozi kizoba kimaze kurangira, igihe intumbero y'ubwo butumwa izoba imaze kurangira, igihe ubwoko bw'Imana buzoba bwamaze gushika aho butegerezwa gushika mu gihagararo aho butegerezwa kuba kugira ngo buzamurwe. Aho rero urubanza ruzokubita isi. Nyuma y'imyaka nk'ibihumbi 2000 irarangiye, nyuma y'ubukozi bwa Yohana, izuba ntiratakaza umuco wawo, kandi n'ukwezi nako ntikurahinduka amaraso. Inyenyeri ntizirakoroka zivuye ku hejuru. Imana ntiravuca urubanza. Ndashobora mbere kubigaragaza mfatiye muri Luka igice cya 4, aho umwami yasoma umuhanuzi Yesaya. Ntiyasomye ibintu biraba urubanza, ntiyasomye ibiraba umunsi wo guhora, ariko yasoma gusa ibiraba umunsi w'agakiza n'umunsi wo kwemererwamwo n'umwami, umwaka wa yubira. Luka 4:19. Ijambo ry'Imana riratumbereje neza cyane, riragurutse ku muntu ariko arongorwa namwe mu w'Imana mu kuri kose. Abandi nabo ubwabo batuzuye ukuri, ntibafise uburyo bwo gushiramwo abandi mu kuri. Ariko ku batoranijwe bijanye no kumva ijwi ry'umwami mw'iyi minsi, muri ino minsi. Hanyuma igihe handitse ngo kubw'abatoranijwe ngo iyo minsi izogirwa, ni muri Matayo 24:22. Igihe havugwa ngo umwami azorungika abamarayika biwe batoranye begereriza hamwe abatoranijwe biwe. Aho hantu hose iryo jambo gutoranwa biravugwa. Nashaka kubasomera igice cya 42 mu muhanuzi Yesaya kugira ngo mumenye yuko abatoranijwe bose bashobora gusa nyine kuba bari mu gutorano. Hano aravuga muri Yesaya 42:1, Yesaya 42:1, nguyu umushumba wanje uwo nama nshigikiye, uwo natoranije ahimbara umutima wanje. Nashize nkemu wanje kuri we, azoshikana amateka ngo kugororoka mu banyamahanga. Umurongo wa 2, ntazoyogora, ntazosemerera, kandi ntazokumvikanisha ijwi mu nzira. Umurongo wa 3, ntazohohosha irenga rivunitse, n'urumuri ruyenga ntazoruzimya. Azoshikana amateka mu by'ukuri byo kugororoka. Umurongo wa 4, ntazodendebukirwa, ntazocika intege gushitsa aho azoshingira amateka mw'isi. Aba ku kiyaga bazokwitega ibyagezwe vyewe. Natwe turindiriye ibyagezwe, amabwirizwa yewe. Hano ngo uwo mushumba, uwo natoranije ahimbara umutima wanje. Kuri ibyo rero ijambo ryo muri Matayo 3 no muri Matayo 17, hano muri Matayo 3 umurongo wa nyuma haravugwa kumbure imirongo 2 ya nyuma. Umurongo wa 16 muri Matayo 3, Yesu amaze kubatizwa aca ava mu mazi, maze ijuru riruguruka,
et il vit abona l'Esprit de Dieu mwemu w'Imana descendait comme une amanuka colombe asa et il n'inuma venait sur lui. amugwako. Verset 17, voici Umurongo wa cumi une n'indwi. voix retentit. Buno rero ijwi riva mu ijuru riti, Celui-ci uyu est mon fils niwe bien-aimé. mwana wanje nkunda, J'ai mis toute mon affection. akampimbara, J'ai trouvé tout mon bon plaisir. uwo nsangamwo Comparez ce verset avec bima. la parole Nimugiranye lue iri dans le jambo prophète Isaïe, hamwe n'iryo twasomye mu muhanuzi Yesaya 42 umurongo wa mbere. verset 1. Lisons Umurongo wa à ce mbere sujet kuri ibyo Matthieu 17 musome kuri Mateyo 17, igihe umwami était sur la yari montagne de ari ku transfiguration musozi avec les wo trois disciples, guhindurirwa ko n'ababigishwa batatu, et Élie. hanyuma na Eliya na Mose. Matthieu 17, Matayo 17 verset 5. umurongo wa 5. Comme il parlait encore, une nuée Akivuga haza igicu gikayangana kibatera sans igitutu, nombre. kibatera Et une igitutu, voix s'éleva kandi de ijwi la nuée disant, riva muri nyagicu riti, si est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout. nguyu umwana wanje nkunda akampimbara, nimumwumve. Nous pourrions maintenant Ubu passer rero à d'autres passages dushobora no bibliques guca ku yindi de mirongo l'Apocalypse. ya Bibiliya Mais allons d'abord à la mu parole bw'ejo Yohana, d'Évangile ariko tubanze tuje mu butumwa de bwiza Jean, bwa Yohana. Jean 13, Yohana puis 13, aussi hanyuma Jean 15. no muri Yohana 15. Yohana 13, hanyuma turaza kuja 15. muri Yohana Au 15. chapitre 13 de Jean, Mu gice cya verset 13 muri 18, Yohana ku murongo wa 18 il est écrit, haravugwa ce n'est pas de vous tous que ngo je simvuze mwese connais kuko la nature de ceux, nzi abo natoranije. Mu gifaransa ngo nzi kamere gloire à Dieu, kabo natoranije. Imana ihimbazwe. Umurongo wa 18 ngo nzi ce que sont ceux ico bari que j'ai élus. abo natoranije. Il a choisi, il a yaratoranije se ntiyahamagaye gusa ngo ahamagaze, yaratoranije, yaracaguye, arazi ico turi Et comment est-ce que nous sommes? n'ingene tumeze, ariko yaranazi yuko aranazi ko twari muri we kandi ko ubu rero ari muri twebwe. Et j'ai réfléchi à cette pensée. Hanyuma niyumviriye kuri ico ciyumviro igihe Imana yabwira Aburahamu Il l'avait yuko appelé yamuhamagaye muri ore y'abakarudaya, ko yamutoranije, ko yamucaguye, ko yamugize umukunzi. Biranditse en une seule parole dans mu le prophète ijambo Isaïe. rimwe ryo mu muhanuzi C'était Yesaya, au chapitre ni mu gice 41, cya 41 muri Yesaya 41 umurongo w'umunani, Isaïe 41, verset 8. muri Yesaya 48 Israël, umurongo mon serviteur, w'umunani, Jacob, que j'ai élu, le rejeton d'Abraham, mon ariko wowe Isirayeli umusabyi wanje, Yakobo uwo natoranije, urubyaro rwa Aburahamu umukunzi wanje, wewe uwo natoye nkagukura ku mpera z'isi, nkaguhamagara ngo uve ku mfuruka zayo, nkakubwira nti uri umusabyi wanje, naragutoranije sinagutaye. Iyindi nshuro ugutoranywa. Et si l'on veut le dire, Isaka, Yakobo, iyo ugomba kuvuga ku bwoko bwose bwa Isirayeli, bwose bwari bwatoranirijwe muri Aburahamu. Aburahamu, l'ami de Dieu, umukunzi w'Imana, appelé à yatoranijwe, yahamagariwe gusohoka, yarungitswe n'isezerano, yaragiye. puis Hanyuma haza Jacob, Isaka na les Yakobo, héritiers de la même promesse, abaraganwa nawe isezerano rimwe, nk'uko byanditswe mu Baheburayo 11 ngo abaraganwa nawe iryo sezerano. Mubwira Isirayeli yatoranijwe dans l'élection mu gutoranywa kwa Aburahamu, et est encore appelé kandi aujourd'hui n'uyu munsi bitwa ubwoko bwatoranijwe. bien-aimé, Bakundwa, Kristo l'élu de Dieu, uwatoranijwe n'Imana, muri we nous avons été élus niho twatoranirijwe imbere yo kuremwa ku isi. Abanyefeso 1:4, ariko byanditswe mu Banyefeso
verset 5. rimwe gatanu, Éphésiens 1, verset 5. abanyefeso rimwe Nous étions en Dieu. gatanu, En Dieu. ngo twari Lui nous mu avons mana, été hanyuma manifestés dans la chair. twagaragarijwe mu mubiri, hanyuma imana imanuka muri twebwe Prenant la forme de yambara umubiri, ifata ishusho y'umugurano muri Yesu Kristo, umwana w'ikinege yabyawe n'Imana yonyine, kugira ngo itugire abahungu n'abakobwa b'Imana. Umwana yabyawe n'Imana, uwo yatoranijwe nk'uko twabisomye. Twebwe abatoranijwe nawe umwana w'imfura, twebwe natwe abana b'imfura. Biranditse hano ku murongo wa 18 ngo nzi, Yohana 13:18, ngo nzi kamere, mu gifaransa ngo kamere kabona turanije. Umurongo wa 18, ego duje kubisoma, ngo ariko simvuze mwese kuko nzi abona turanije. Ngo nzi kabiri kabo abona turanije. Hanyuma aravuga ku murongo wa 18 ngo ariko nukugira ngo ibyanditswe bishike. Umurongo wa 20, nukuri ndababwire, turi muri Yohana 13 umurongo wa 20, uwakira uwo nzotuma azoba anyakiriye, kandi unyakira aba yakiriye uwantumye. Ndizigara yuko aha nta muntu n'umwe yobara ubuzima bwiwe atadutahuye neza, kuko nta kibi tugira mu mutima. Ariko ubutumwa bw'Imana bushobora gutangazwa gusa n'umuntu yahamagawe ngo abikore, yahawe igikorwa, yarungitswe. Kandi nimba ibintu byose bintangaza mu ntahe ya Mwene Data Branham, nimba binkorako, nimba bishitse ko bikankorako, n'iri jambo niryo rifite ibintu byinshi rimbwira, ngo nk'uko Yohana yarungitswe nk'ubanziriza ukuza kwa mbere kwa Kristo, uko niko nawe urungikanywe ubutumwa buzobanziriza ukuza kwa kabiri kwa Kristo, buzobanziriza ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Hanyuma ijambo ry'Umwami hano riravuga ngo ndungitse umuntu, hanyuma mukamwakira. Aho rero ni je mwamwakiriye. Hano mbere aravuga ngo nukuri ndababwire wakira uwo nzotuma azoba anyakiriye. Aha rero ashaka gushimika ngo iyo ndungitse umuntu, uwumwakiriye abanyakiriye. Iyo ari umuntu je narungitse, ariko uwunyakiriye nawe aba yakiriye uwandungitse. Igihe Imana ishaka kuzana ubutumwa, igihe ishaka gukora ikintu runaka hano ku isi, irarungika abakozi bayo, irungika intumwa zayo, irungika abahanuzi bayo, intumwa zayo, abo ishaka kurungika. Kandi igihe Mose yahamagagwa, yaravuze ati, Mwami ntibazonyumviriza, none nzobabwire iki? Ninde yandungitse? Mbwira ko wetwa, kugira ngo ndababwire uwavuganye nanje, uwampaye igikorwa, uwandungitse. Mwami mbwira izina ryawe. Umwami aravuga ati, uzubabwire ati ndiho yandungitse. Yari uwarungitswe n'Imana. Hanyuma mw'iyi minsi dufise ico duhurirako n'igikorwa c'Imana no kurikwa n'Imana, n'igikorwa catanzwe n'Imana, ikirengeye ibintu vya misi yose, ibintu bisanzwe bizwe akamenyero, kuko igihe ico tubayemwo ubu ntigishobora kugereranywa n'imyaka 2000.
ni igihe kidasanzwe, ni igihe cy'ubuhanuzi, ni igihe aho imana ikorera mu buryo bushasha hano ku isi ubwayo igasoza amasezerano yatanze. aho rero kubera iki rero itokora ikintu c'indengakamere? ndindiriye ibintu byinshi birengereye biva ku mana. kubera iki itobikora? kubera iki itobyitega? nimba mufise ijambo mushaka ryo guharira kuri ibyo murashobora kurizana, ariko nimubizane mu ijwi riri hejuru, kuko hano ntihagomba kumvikana kutizera, ariko hagomba kumvikana ukwizera. uwizera byose birashoboka, kandi umwami aracatuvugisha uyu munsi. isi ngo ntizosubira kumbona hasigaye igihe gito, ariko mwebwe muzombona, kandi nzokwimenyekanisha kuri mwebwe, nzigaragaza, nzokwiyerekana. mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya 15 turasoma aya majambo y'igihe gitangaza 16 murongo Yohana 15:16, si mwebwe mwanturanije, ariko ni jewe nabatoranije, nabashizeho kugira ngo mugende murama imbuto, kandi ngo imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo ico muzosaba data cose mu izina ryanje akibahe. umurongo wa 17, ibyo ndabibageze kugira ngo mukundane. si mwebwe mwantoranije, ariko ni jewe nabatoranije. si gutoranywa gusa, ahubwo gutoranywa kubw'impamvu itumbereye, ngo kugira ngo mugende, atari ngo reka nsubire gusoma ngo si mwebwe mwantoranije, ariko ni jewe nabatoranije, nabashizeho kugira ngo mugende murama imbuto, ngo nabashizeho nabahamagaye, nabashizeho kugira ngo mugende murama imbuto, kandi ngo imbuto zanyu zigumeho. ico nico gikorwa cacu, kandi gitegerezwa gusohoza. igihe tuvuga ugutoranywa, birafise ikimenyetso gitandukanya ikintu kigaragara. hari imico itegerezwa kuba ifise ivyamwa bigaragaza ivyamwa vy'Imana. ndibaze ko twese turarushe imari ku bintu vyagiye birigishwa. dushaka kubona icamwa co kubiba kw'Imana. twokunze kugira umugabane tukagira umugabane, tukabona Imana, tukakira mu wese muri twebwe, tukakira ibyo ifite uburenganzira byose. ariko ahantu hose akiriho imitegekere y'abantu no gushaka kumenya kugira iby'ukuri mu wese giti ciwe, ni gute Imana mbege yoshika ku byo ifite uburenganzira biciye ku ijambo ryayo namwe wayo. ejo aheze ari Mwene Data yambwiye mu nzu ihande yino, yaravuze ati Mwene Data Frank, ati umwami yaramaze kuza. nagize ubwoba, nari nibaza ibintu bihushanje n'ivyo, naravuze udakekeranya, ndamubwira ati Mwene Data, ndabona ko umwami yagarutse. hanyuma aranyishura ati nivyo, umwami yaraje mu 1963, ati kandi ubu ari hano ku isi, ni nk'ijambo ryasohoje. narabajije ati ushaka kuvuga ukugaruka k'umwami? arambwira ati ego, ati nshaka kuvuga ukugaruka k'umwami. ndamubwira ati ariko, ati Mwene Data mukundwa, ntushobora kugira ibyo byumviro wishiramo uko, kuko handitse mu ijambo ry'Imana mu Byakozwe n'Intumwa 1:11 yuko ngo uwo Yesu nyene azogaruka muri ubwo buryo nyene mubonye adoga mu ijuru.
hanyuma narabajije ati none ni muwe buryo wowe uri kuravugamwo, ni muwe buryo uri kuravugamo. Aho yaduze mu ijuru mu buryo bugaragara, yambaye mubiri, aduga ku gicu. Intumwa abigishwa baramurabye gushika akuwe arenganye aho amaso yabo ashobora gushika ico gihe kera. Uwo Yesu nyene azogaruka muri ubwo buryo nyene. Hanyuma narambwiye ati mwene data mukundwa, ntubimore, ariko Imana yashize hano ku isi kugira ngo ngwanirire ijambo ryayo, kandi sindiko ndavugira konti yanje bwite, ariko ndiko vuga mu izina ry'Umwami. Hanyuma ibintu byose byarahindukiye. Aravuga ati mwene data, ntegerezwa kubwira, ndakwaturire yuko isi yose irindiriye ko Imana iguhezagire ikagushiraho nk'umugisha. Byahindukiye mu kanya gato, ndabibabwira, ni igihe cyo guha Imana ko ari nyakuri no kubona ko ijambo ryayo ari ry'ukuri. Iyo bahari handitse ati umwami azogaruka nk'uko ibyumviro biri, okay, nani no murindira nk'uko ibyumviro byanje byaba bimeze. Aho bayihanditse yuko azoza ku iherezo ry'imihisi nk'ijambo, no kwizera yuko azoza nk'ijambo. Ariko nimba handitse ko azoza kuko yaduze mu ijuru, aho rero ndindiriye ko uwo mwami nyene agaruka afise ubushobozi bwinshi n'ubwiza bwinshi, kandi abiwe bagatwagwa nawe mu rugo. Igihe rero urubanza ruzotangura gukubita, azoza uko biri kose. Ibyo bizoza uko biri kose, ibyo kandi ibyo ni ibintu abantu batazoshobora guhunga, kuko abantu bazokwidoga hano ku isi igihe bazobona umwami amanutse mu bwiza bwiwe. Ariko ntidushaka guteba kuri uwo mutwe. Ikintu twitwararitse no gutahura, Imana irafise umugambi. Kristo watoranijwe n'Imana ngo ure umwana wanje nkunda, akamimbara. Uwo mimbarirwa, ugwimbarirwa n'Imana byari biri kuri Yesu Kristo umwami wacu. Yaraducunguye, yatugiriye ubuntu kugira ngo ubu tube abatsindanishirijwe no kumwizera, hanyuma ashobore gufata ikibanza cyose, ego ashobore kuba mu mitima yacu. Aho rero ntabakiri wewe, ntabakiri na jewe, ahubwo abari Kristo ubwiwe muri twebwe, icizigiro c'ubwiza. Nubuye bushobozi rero butanga ubuzima, ubushobozi bugira butanga ubuzima, si inkomezi zawe canke inkomezi zanje, ariko n'ubushobozi bw'Imana. Kristo watoranijwe, uwo kuri uwo harimo muri we guhimbara Imana. Hano kwese turashobora kubyizera, tukabibona byemezwa bishitsa, si muri Mateyo gusa 3 igihe yarabatijwe, ariko no muri Mateyo 17 igihe yarahinduriwe imbere y'ibyabona byiwe. Matayo 17:5, mu maso hiwe harakaka nk'ahizuba. Twese turashobora kubisoma hano, kandi muri uko guhindurwa, mureke ndababwire, ahariho umubiri wa hano ku isi nk'uwo twe dufise, kiretse ko we yari yabyawe na mwemu atacaha, ariko uyu mubiri wa hano ku isi wari ugenewe uguhindurwa kugira ngo ube mu mubiri w'Imana inyuma yo kuzuka. Kandi ivyo nivyo vyabaye, ariko ivyo ntibizoshika kuri we gusa uko, ariko bizoba no kuri twebwe. Nta kintu na kimwe muri Bibiliya noshobora kwizera kurusha ico.
isezerano ryo kugaruka k'umwami ko abapfuye bazozuka muri Kristo mu kutabora, kandi twebwe abariho abazima tuzohindurwa mu kanya gato, tuzamurwe tujye gusanganira umwami mu bicu. ndashobora ibyo kubyizera, nkabyizera neza cyane kuko ndi kuri kose kuri muri Bibiliya. nshaka kubabwira mu buryo bwumvikana uyu munsi, iryo ni isezerano ryimbitse rirengeye kuba isezerano n'ubushizi bw'amanga bw'Imana, ni ukudakikiranya, ni umutekano, ni isezerano riri imbere muri jewe mu bwina bw'umutima. ndazi yuko igihe umwami azogaruka nzobigiramwo umugabane kubw'ubuntu. aravuga yo muri Yohana 13:18, simwe mwantoranije ariko njyewe n'abatoranije. iyo ari muri twebwe natwe twaba muri we, aho rero uguhimbara Imana biba muri twebwe kuko aba ari muri twebwe. hasigaye uyu murongo gusa, uwo murongo hano, hanyuma nezereza ku murongo wa 18. Si le monde vous est considéré qu'il m'a haï avant vous. isi niyabanka mumenye ko jewe yabanje kunyaka. ni Yohana 15:18 umurongo wa 19. iyo muba ab'isi, isi iba ikunze icayo, maze kuko mutari ab'isi ariko nabatoranije mu b'isi, nico gituma isi ibanka. isi irabanka. umurongo wa 20. mwibuke rya jambo nababwiye, hanyuma murashobora kubanira gusoma. mbega icyumviro cy'ubwiza, ngo ntimuri ab'isi, ntimuri ab'iy'isi, kuko nabatoranije mu b'isi. kandi aho rero niho hari umuhamagaro wo guhamagarwa gusohoka no gusohoka k'ubwoko bw'Imana muri kino gihe. bose nk'Aburahamu, abatoranijwe bose b'Imana, Imana yarabatoranije, Imana yarabatoranije kandi ntiyabasize aho bari bari. Imana yarabasohoye. ugutoranywa kwaba gufatanije no gusohoka, atari gusohoka hatazwi ingene bigenda, ariko haba hariho isezerano ry'Imana iryo bashobora gutwara ku nzira bariko barasohoka, hanyuma bagategereza kugenda, ariko bategereza kugenda, bategereza gusohoka. nimwibaze yuko ugutoranya kw'Imana bijanye no kuba umuntu wese mu kazingi kiwe k'ubumenyi afise hamwe n'abagenzi biwe bashobora hano na hariya kugira umugabane mu bintu bya no ku isi, hanyuma bagaca biyumvira ko batoranijwe baguma mu migenzo. ugutoranywa kw'Imana ni umuhamagaro, kandi ni gushirwa ku ruhande, ni ugutandukanywa n'ibintu byose no kwinjizwa mu kugomba gutunganye kw'Imana. hanyuma tugatangura kugendana n'isezerano ry'Imana iryo abatoranijwe bafise kandi bizera. ngiyo ibyamwa byo gutoranywa. turashobora gusoma tukaraba kuri Aburahamu hamwe n'abantu bose Imana yatoranije. ntibihagije ko tuvuga byinshi kuri ibyo. twosoma ku biraba Pawulo, igihe umwami yamusemerera aya majambo, aramubwira ngo uzombera igikoresho nituranirije, imbombovo zanje. ibyakozwe n'intumwa 9 akavuga mu vyete vyewe ngo ivyo byose ndavyihanganira kubwo abatoranijwe, kubwo urukundo rw'abatoranijwe mu Timoteyo 2:2. ivyo byose bikaba mu guhuza kw'Imana, si gusa ngo guhamagagwa ariko gutoranywa. atari gusa gutoranywa
ariko turongoregwe gusohoka tugende isezerano mu mutima kandi n'igihugu cy'isezerano kikaba imbere y'amaso yacu. uko ni gutoranywa mu buryo bufatika, atari gusa ukwemera mu majambo iryo jambo gusa kuryemera ngo gutoranywa. umuntu wese ashobora kuvuga ati ego naratoranijwe, hanyuma agaca aguma aho ari. oya, twese dushobora kwirenza gutoranywa nk'uko. bakundwa, reka dufate ibi mu kwizera kandi tubihawe mu kiganza cy'Imana. tureke tubone ibintu bijyanwa no gutoranywa kw'Imana. umuhamagaro wo gusohoka ukwizera mu isezerano iryo Imana yatanze, gusohoka tukizera ijambo Imana yasezeranye, tukagendana mu nzira yo kumvira tujyana n'Imana gushika aho twinjira mu gihugu cy'isezerano. Imana yacu ni Imana yo kwizigirwa, yatanze isezerano kandi izorisohoza. reka rero twese dukomeze dushikamishe umuhamagaro wacu. reka dushimire Imana, yaba mu ijwi ririya duce riri hasi, tuyishimire ko yadutoranirije muri Kristo, ko yaduhamagaye gusohoka, ko yadushyize ku ruhande, ko yaduhaye amasezerano y'uko yatugiriye ubuntu, ko yadutsindanishirije, yatwejeje, kandi mu maso yayo ikabona ko twamaze gushikira intego. mu maso yayo twamaze gushikanwa ku ntumbero ishobore gusoza ibintu byose muri jewe no muri wewe no mu bwoko bwose bw'Imana. Imana yacu ni Imana ishobora byose kandi iri mu ijuru, iri ku isi. ibyo yatanguye, ibyo yigeneye gukora, irabikora. hahimbazwe kandi hashimwe izina ryiwe. amen. turahaguruka dusenge. Data uri mu ijuru, twunamitse umutwe, turagusaba uduhe impwemu iciye bugufi, umutima uciye bugufi. amaso yacu ahindukiriye umukungugu aho twakuwe, kandi ukabona aho umubiri wacu uzosubira niwatebagana. ubugingo bwacu buramuye amaso kuri wewe, aramuka mu mbwemu, araduga kugira ngo tugushimire kandi tuguhimbaze, tugushimire Mana yizigirwa. wagenye urubuto rw'ijambo muri kino gihe, waduhaye amajambo y'ingisho, no waduhaye amajambo yo guhishurirwa. ni ukubiba, kuko ijambo ryawe ni rwo rubuto. Mana yizigirwa, uduhe kumenya ibyo, kandi ukure muri twebwe ibintu byose bitari ijambo ryawe, bitari n'ibya mwembu wawe, bitari n'ibya mwembu wawe. Umwami mwizigirwa, byose biceceke muri twebwe, byose bikugwe muri twebwe. turafise uburenganzira bwo kumva ijambo ryawe mu buryo butomoye, ry'ukuri kandi ritunganye, tukaryakira kugira ngo ushobore kurigira rizima muri twebwe biciye kuri mwemu wawe. Mwami wizigirwa, ubwoko bwawe bukoraniye imbere yawe, mbega twakubwira iki? uratubona kandi waradutoranije, waduhamagariye gusohoka, turi abawe.
a fait les plus grandes promesses. waduhaye amasezerano akomeye Comme à Abraham, kuko aburahamu ainsi aussi à sa semence. no ku rubyaro rwiwe. Seigneur, nous te remercions mwami et turagushimira nous te prions kandi turagusaba de nous accorder ngo uduhe quelque chose d'extraordinaire ikintu et kidasanzwe, de nous faire la grâce utugirire ubuntu de recevoir pleinement ta ngo parole en nous. twakire byuzuye ijambo ryawe muri twebwe, Tu ne pourras rien kuko faire nta kintu na kimwe uzokora avant que ta imbere parole y'uko ijambo ne ryawe soit réellement à nous. riba mu buryo by'ukuri riri muri twebwe, kugira ngo ushobore kuryemeza biciye kuri twebwe. mwami wizigirwa, Ta venue est proche. ukuza kwawe kuri hafi, Et le jour du Seigneur kandi umunsi w'umwami est à la porte. uri ku muryango. Tous les événements ibintu byose l'indiquent. bishika Tu birabyerekana. as eu un ministère wagize puissant. ubukozi bw'inkomezi, Tu as béni. warahezagiye, waravuze, warahamagaye, Tu t'es révélé, warihishuye kandi wigaragaje mw'iyi minsi. Seigneur fidèle. mwami wizigirwa, turi hano. Fais quelque chose ukore ikintu dans notre vie, mu buzima bwacu, au milieu de nous, hagati muri twebwe, qui laisse des traces divines. gisiga amakanda y'Imana abereye ukubano kwawe, ugutabara kwawe, ubushobozi bwawe, ijambo ryawe, amaraso yawe na mwemu wawe. Seigneur, mwami nous te remercions pour cela. ndagushimira ku bw'ibyo kandi duhimbaza izina ryawe. uri hano, Tu remplis maintenant cet espace. ubu wuzuye iki cyumba, wuzuye iki cyumba, kucujuje ukubaha kwera. ubwoko bwawe Dois avoir, butegerezwa kugira uko kubaha imbere y'uko wigaragaza. mwami je te remercie ndagushimira et je t'adore. kandi ndagusenga kuko uri hano. Je te remercie ndagushimira pour ta parole révélée. kubw'ijambo ryawe ryahishuwe. ndagushimira kubw'amajambo yawe. ndagushimira kuri byose ibyo abo watoranije guhamagara gusohoka kandi abo wagiriye ubuntu. mwami wizigirwa, tuzobona L'accomplissement de ta parole gusoza kw'ijambo ryawe et de tes promesses n'amasezerano yawe par grâce. kubw'ubuntu. Seigneur, Mwami, tu nous as établis, waradushizeho, ordonnés waradutondetse pour que nous portions du fruit, kugira ngo tugire ibyamwa, ton fruit, ibyamwa le byawe, fruit ibyamwa de l'esprit. bya mwemu. Et je te prie, ndagusabye tel que le Saint-Esprit est venu sur nk'uko toi mwemu après yera le baptême, yaje kuri wewe igihe umaze kubatizwa, umwemu yera aze kuri twebwe twese, sur nous tous. kuri twese. Seigneur bien-aimé, mwami de mukundwa, la même manière, muri ubwo buryo nyene, les cieux s'ouvrent, kuko ijoro ryogurutse mais ils sont déjà ouverts. ariko ubu rimaze kuba ryogurutse. izina ryawe ririhimbazwe. mwami wizigirwa, twipfuza À être remplis ukozozwa du Saint-Esprit, nk'emu yera, car ce n'est qu'après kuko naho que la gusa voix a retenti. ni nyuma yaho niho ijwi ryumvikana ngo uyu niwe mwana wanje En qui nkunda, j'ai trouvé toute mon affection, tout mon bon plaisir. mimbara Seigneur rwose. mwami wizigirwa, ukore que nous soyons justifiés, kugira ngo tube dutsindanishirijwe, twavutse ubwa kabiri, twagizwe basha, remplis du Saint-Esprit. twujujwe mwemu yera. Oh Dieu, o mana, fais en nous l'œuvre ukore buri twebwe igikorwa kizogumaho imbere yawe. Seigneur. mwami Fais que nous ne soyons ukore pas dépendants de ngo nous-mêmes. ntitube ari twe twigwanako, ariko mana wizigirwa, twaragerageje igihe kirekire, twarananiwe Et nous le confessons. kandi turabyatura. Maintenant, ubu rero nous nous abandonnons à toi. turakwihebeye, dufate nk'uko Aburahamu Entendu la parole de ta twumvise promesse. ijambo ry'isezerano ryawe, Nous avons cru. twarizeye, Nous sommes sortis. twarasohotse. Seigneur, mwami nous attendons turindiriye maintenant ubu rero que tu puisses yuko tenir tes promesses. ushobora gufata amasezerano yawe, Que nous puissions voir par tugashobora foi kubona mu kwizera ce que ibyo tu as promis. wasezeranije. mwami Je prie pour moi-même, ndisengeye ubwanje, pour tous ceux qui font sengeye partie de n'abo ma famille, bose bari mu muryango wanje, ku babyeyi abo mu muryango n'abo tuzinanye, abantu bose dans ma vie, namenyanye nabo mu buzima, avec qui j'ai parlé, abo navugishije, avec qui j'ai été en abo quelque sorte uko
Dieu fidèle. rubana narabanye nabo ukuntu mwami ndasengera n'abari gaha bose Qui ne sont pas ici. n'abatari hano mwami wizigirwa utwuzuze urukundo rwawe bwa kimana bw'ubushobozi cyane Pourrions intercéder pour les uburyo autres. dushobora gusabira abandi Seigneur fidèle. mwami wizigirwa Enlève toute dureté kura de cœur, ugukomanara kose tout manque k'umutima d'amour. ukubura Enlève urukundo toute kose incrédulité, kura ukutizera tout kose doute. kuraho ugukekeranya kose o mwami Bien-aimé, mukundwa tu es ressuscité. warazutse Tu es vivant. uri muzima Sauveur. mukiza Confirme toi-même. we ushimangire wemeze ijambo ryawe muri buri mutima no muri buri buzima ubwo icubahiro c'izina ryawe Alléluia. haleluya Amen. amen